Ndabaramukije kaze mu kiganiro c'amagara y'abantu muri kumwe na Kelia Niera bukeye neza. Uno munsi turaza kuganira ku bijanye no gupimisha imbanyi. Bega gupimisha imbanyi ni iki? Hoho vyoba biri nkenerwa ko bipimisha imbanyi? Ni ikihe kirangamisi abantu bakwiye gukurikiza mu gupimisha imbanyi? Gupimisha imbanyi rero ni igikorwa abaganga bakora bakagikorera abakenyezi bibungenze kugira ngo bakingire umwana ari mu nda ingorane zohava ziva kuri iyo mbanyi. Ikirangamisi ingene gitunganijwe, gupimisha irya mbere umukenyezi araza kwa muganga akazananye n'umugabo wiwe kugira ngo abaganga babahere impanuro hamwe zijanye n'ukuntu imbanyi imera, ukuntu yokwikingira ingwara zimwe zimwe, ndetse kandi bakanamupima n'ingwara zimwe zimwe kugira ngo amagara y'umukenyezi abandanye kuba ameze neza. Ni ibihe bikorerwa umukenyezi mu gihe aje kwa muganga gupimisha imbanyi? Baramusuzuma, bakamupimira ibiro, bakamupimira indwara zitandukanye nka diabete n'igitigu, bakamupimira n'ama-infection kubera niyo ashobora gutuma imbanyi yiwe ivayo. Barashobora kandi kumupimira n'igipimo cyitwa albuminurie gituma baraba ivumbuka y'umunindi w'amaraso kugira ngo umukenyezi ntazava agira ingorane zijanye n'umutima mu gihe cyo kwibaruka. Baramupimira na groupe sanguine kugira ngo bamenye umugwi w'amaraso afise. Mu gihe basanze afise nka rhesus iri negative bashobore kumutera réseau gamma kugira ngo azoshobore kwibaruka neza. Bamubwira na ecography inshuro zitatu, mu gice cya mbere c'imbanyi, icya kabiri c'imbanyi n'icya gatatu c'imbanyi. Igipimo ca mbere kiba ku mezi 3 mu gice cya mbere ni kuvuga. Rero gifasha kwemeza ko umukenyezi yibungenze by'ukuri, kigafasha kandi kumenya aho imbanyi iteye, kikanafasha kumenya ko umwana ari mu gitereko canke ari inyuma y'igitereko. Igipimo ca kabiri ni ku mezi 5 canke 6 y'imbanyi. Ico naco gifasha kumenya igitsina cy'umwana, kigafasha kumenya ko umwana atari mu mazi menshi canke makeya icyo bakunze kwita liquide amniotique. Hama kandi ikanafasha kuraba ko umwana atazoba avukana ubumuga. Igipimo ca gatatu naco ni ku mezi 8 n'amezi 9. Ico naco gifasha kumenyesha umukenyezi ko azoshobora kwibaruka vyoroshe canke naho nimba badashobora kumubaga amenye iyo azocatumbiye ntazoje kw'ivuriro ritoya ahubwo azoce yiruka kw'ivuriro rikuru. Akamaro mbega ko gupimisha imbanyi ni akahe? Akamaro ko gupimisha imbanyi ni kugira ngo twirinde impfu z'abana canke z'abakenyezi ku kutamenya. Kenshi rero umukenyezi aje kwa muganga ataharonse n'impanuro zingene yofungura, zingene yovyigenzamwo mu gihe c'imbanyi kugira ngo ingorane zijanye n'imbanyi zibe zikeye cyane. Akamaro ko gupimisha imbanyi ni kugira tubakurikirane kuva mu gisama, dushobore kubona ingorane ziba zidahari n'amarame, hari naho tuzikinge hakiri kare zitaratera ingorane. Hama kandi dukingire n'impfu zikunda kuboneka ku muvyeyi canke ku mwana. Hama kandi dukinge na zirya mbanyi zivayo. Hama dushobore no kuronka impanuro ku bijanye n'ingene twofungura n'ingene twokwigenza mu gihe umuntu aba yibungenze. Mbega iwanyu ubwo muritaho gupimisha imbanyi ko bitegerejwe uko bihanurwa n'abaganga?